tubandanye muri ya mabwirizwa leta navuga Imana nyereza icumi na rimwe Imana yarambwiye ngo ushitse ibyo wasezeraniye Uhoraho nimba mugenda ari ikintu wasezeraniye Imana Imana nkora iki nanjye ngiye gukora iki wihute uzogishitse ntujye gukura benshi imbere y'Imana tubisoma muri Zaburi 50 ku murongo w'14 kandi ikindi nacyo nabwiwe ngo wibuke gufasha abo mu rugo rwawe ni kuvuga hariho ababyeyi bawe hariho imfubyi n'abapfakazi mu muryango wawe abo bose Imana iragomba kubafasha nutuvuge ngo ibyo nari gukoreshereza Imana ibyo nari kubahana bijyanye mu isengero nagiye kwitanga kw'interejwe ariko ubarabe kuko bivuga ngo utarababa mu nzu yiwe ngo asa n'utizera marutwa n'utizera nari tubibona mu gice cya mbere cya Timoteyo igice cya 5 ku murongo wa 4 n'umurongo wa 8 ikindi nacyo c'13 ntukaboregwe vino ariko ngo muboregwe mpemu yera kuko vino iri mu buhumbu tubibona mu Efeso 5 ku murongo w'18 ahandi naho ingingo y'14 ngo tubabarire abatugiriye nabi mugenzi utababarira abakugiriye nabi Imana nibibona neza niba ufise umuntu yakugiriye nabi umuharire kuko ijambo ry'Imana ritubwira guharira abatugiriye nabi tubiraba muri Mariko 11 murongo w'25 n'26 igice 15 nabonye ngo ntukice kwica mugenzi biri mu buryo bwinshi cyane hariho abica mu gukorora inda hariho abica mu gufata igisu bakica umuntu hariho abica mu kwicisha umuntu mu buryo bwinshi abantu bashaka kubimenya cyangwa ntibabimenya ariko yayindi izi gusoma ibyo umuntu yiyumvira mu mutima byose bayabibonye tubisome hari ikindi abantu benshi barica mu buryo batazi bakagenda gukora ibyaha bagasuka intanga hasi n'ukwica mugenzi ntiwibaze ngo Imana ntibibone irabizi tubisanga mu gitabo cy'Itanguriro 38 ku murongo w'9 igice 16 uvuga ngo ntugasenge ibigirwamana abasenga ibigirwamana ntibazoja mu ijuru gusenga ibigirwamana no kuvuga iki ni kugira ikindi kintu uhaye umutima wawe cyangwa wizeye kurusha Imana yo mu ijuru ushobora kwishimira ubutunzi bwawe cyangwa kwishimira abantu bawe ariko ntiwishimire Imana akaba aribyo wizera ukamenya nibyo bizogukiza ariko wishimire Imana kandi wizere Imana ntukishimire ibishushanyo cyangwa ntukishimire ibindi bintu na bimwe bitagisha byofasha umuntu igice n'ibindi mugenzi hamwe n'ibyo byose naho wabyitondera ubu warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe kuko umuntu wese naho wakora ibyiza bisa gute mugabo utafise Yesu muri wewe ntacyo byomara n'ijuru ntiworyinjira kuko itike ya mbere yo kwinjira mu ijuru uko warihanye ibyaha ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe ubu rero nagomba ngerageze gusigura buke buke ku bintu byerekeye kwiba nibwirizwa twabwirizwa n'Imana ko kizira kikaziririzwa yuko umuntu yiba urashobora kwiyumvira uti jewe siniba ariko icyambere twabonye ngo umuntu ariba mu buryo bwo kwiba Imana udatanga ikigira 10 ukaba witwa umusuma nk'uko tubisoma muri Malaki 3 ku murongo w'8 ngo twaragunze Imana tuyigunga ibyayo tuyigunga ikigira 10 n'imperezo twabwirizwa kubitanga ahandi naho abantu
urashobora kwiba mu rudandazwa ugakoresha umunzani utariwo canke mu vyashe ugashyiramo igiciro kirengeje byose n'ubusuma iminzani ibesha imana ntizovyihanganira umuntu akora ibisa bityo ntazobona ubwami bw'imana tubisoma muri Mika 6:10 ku murongo w'13 havuga ngo mbega nokwirengagiza itunga ryandurutse mu vyaha riri mu mazu y'abanyakibi canke ingero zituvya zivumwa umurongo w'icumi umurongo w'icumi na rimwe naho akavuga ngo abafise umunzane ubesha n'isaho irimwo ibigeresho bihendana mbega nobita abatunganye ku murongo w'icumi na gatatu havuga ngo iki nico gituma nzogukubita ngusavye nguhoye ibyaha byawe abantu biba mwama azobakubita kuko bakora ibintu bibi mu nyonga z'Imana ahandi naho abantu barashobora kwiba amatongo ukabona umubanyi wawe umenga uramurusha inkomezi ukamwiba itongo ryiwe ukarenga urubibe rwiwe kubera ubifitiye ububasha ariko Imana byose irabizi Yobu yaravuze ku murongo Yobu igice cya 31 ku murongo wa 38 havuga ngo ubwatsi ngo bwondega ubwatsi bwonyene bwomurega hamwe yarakoze ibintu bisa gutyo kandi aravuga ati ubusize nabwo bworira imbere y'Imana hamwe n'abandi barakoze ibintu bimeze gutyo ubwatsi bwomurega imbere y'Imana ubusize bwotakamba bukarira imbere y'Imana nimba yoba yarakoze ikintu kimeze gutyo mugenzi ntiwirengagize ibyo ukora birataka imbere y'Imana bikavuga ati uyu muntu yangize ibibi ikindi ntacyo mugenzi urakubwira abantu bariba mu bundi buryo wa muntu we ufata itunga ry'umuryango ukagenda kurisanzaza muri ramaraya aba mu nzu yawe basigaye baricwa n'inzara Imana izobikubaza ubwo n'ubusuma uri kuriba umuryango wawe nawe wenyine uri kurakira iby'ubusuma uzohanwa kuko ibyo uzokoresha ayo mafaranga byose imbere y'Imana biravuga hariho abafata amafaranga y'ubusuma bakayubakisha amazu amagorofa akaduga itunga rikagwira byose imbere y'Imana birataka Habakuki yarabivuze igice cya 2 ku murongo w'9 havuga ngo iki havuga ngo azobona ibara uwuronderera inzu yiwe inyungu mbi kuko ibuye ryamuyubatse inzu rizosemerera kandi umutambiko aba mu byamanitse iyo nzu uzoyishura ngo n'ibuye ryubatse inzu irataka imbere y'Imana bijya byose wakoze ukoresheje ubusuma mu buryo bucanka ubundi mugenzi wihane usubiza abantu ba nyenevyo witatura n'ibikurega kuko Yesu waje agira agaruke mugenzi bikwanyumviriza ibi ndiko navuga ni iki sije nikurira mu kanwa kanje n'umwami yabivuze aragomba kutunganya kugira ngo umunsi w'urubanza ntuzosanga uri wo gutsindwa ariko uzosanga byose wabitondeye uri wo gutsinda kuko twese tuzoca imbere y'intebe y'imanza y'Imana ibikorwa by'umuntu wese bizopimwa bigezwe ku munzane nawe Yobu yarabivuze ati Mana umpime ku munzane wawe Yesaya nawe yarabivuze avuga ati Imana ntizocira urubanza umuntu kubyo yumvisha amatwi kuko umuntu yashobora kubesha canke kubyibonesha amaso ekaye kuko nibyo umuntu araba arashobora kuraba ukutariko ngo ariko izocira imanza mu kuri Imana yacu idufashe twitondera amabwirizwa yayo kugira ngo ntituzocirwe ku munsi w'urubanza Imana iduhezagire. Amen.